Ana yanje je amajambo sinigeze ndaha n'agaciro je n'ubu birantangaje kumva nakimbajije n'ico kibazo kuko Mimi jewe bon ndamwadimika cyane n'umuntu yantanguriye uretse no kuntangurira n'umuntu novuga ko ari particulier kuri jewe n'umuntu adasanzwe sinshobora guhangana nawe Sabaut Media Mumeze gute dufashe teka tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana abane namwe amsiva umutima w'Uburundi reka twashimire n'ibintu biri ku ndetse n'isi kurikirana ndetse mugira ngo bitera intege ariko kandi nongera mvuga merci abantu bose bari bamaze batwihanganiye cyane nidoga nyinshi cyane ati Ivan wayi utariko kubiganira kandi waruje neza hari akabazo kari kashitse ariko right now hari nka MC bavuga ngo biri kose bishobore kuba amakuru menshi agiye atandukanye ko biri kose hari ibintu byinshi biriko biravugwa hari amakuru menshi ariko aragenda tubiga cyane ariko mutarashobora kuramira peut-être ubusobanuro bwayo kubera ko usanga abantu bamwe bavuga ibyo bashaka kugira ngo baronke amajuzi ariko bagatanga amakuru nk'uko ari kugira ngo abadukurikirana bashobore kumenya amakuru ariko nk'uko muzamubimenyereye byano kugira ngo ushobore kubazanira amakuru menshi agiye atandukanye ariko kandi mu nkundire mu bwami bwa Sabaut Media TV dutangurane n'uno mwigeme wacu mwigeme adasanzwe n'umwigeme uri kuramuraba biboneka neza yuko yavuze yirira inyama n'amaspaghetti ibiharage n'ibijumba tavyo yigeze afungura iyo atwenze ngo araguhamagaye bamwitwa Kado Javier n'umukinnyi wa filime ariko kandi ni n'umuntu navuga neza yuko muri ino minsi mu gisata cya filime ariko arabonekana cyane rwose ariko arigarura imitima y'abantu benshi cyane rwose turamuzi muri nawe yagiye ariko kandi turanamuzi no muri bahita gute ndayibagiye muri BMT intore ntindi turamuzi mu ntore ntindi ari umugore w'ikigaba atacakora niwe twabazana inyuma y'iminsi myinshi biriko batubwira ati tuzaniye Kado Javier ndakwakire cyane urakoze cyane MC meze neza cyane wowe gute ibanga ryo gutwenga ni ryawe babarire ibanga ryo gutwenga jewe ndakurose nari ndagukeneye kandi ngiye kinini cyane ndakurondera nkakubura no musi rero uze kumugarana kwaze akamwe ahari kabisa ndakwishura meze neza ari shameze bien cyane ego Kado Javier gutwenga kwiwe umufashiki mu buzima bwa misi parce que arakunda kuba ari suri cyane banje ndakunda kuba ndiko ndanezerwa kubera ko ibihe by'umubabaro bizana amafrere rero umwanya uzofise vraiment umva wonezerwa nezerwa uko bishoboka irinda ama stress ubundi witwengere nta kindi arindi banga pe okay meze neza ari cyane turamukunda abakozi ba Sabaut Media TV ndabaramukije cyane gose mwese muko murankurikirana ndababwira ikintu cya mbere mukore subscribe hama mubandanye kino kiganiro cyanje muze kugiheza n'ukuri tugumane ariko kubw'ivyo ntimwibagiye kugira subscribe kuri Warubizi Movies hamwe na BMT kugira ngo mwirabire amafilme meza cyane gose agezweho Kado Javier n'umwigeme ariko araza neza muri industry ya 2 cyane cyane mu gisata cyo kira amareresi uyu munsi atugiye kuyaga cyane ku bijanye n'akazi kawe cyane gose parce que abantu benshi bamenyera amashow bize Kado Javier akunda inanaka Kado Javier akunda inanaka ibyo abangomba turabikora ariko nyamukuru sibi nyamukuru akeneye kumenya urugendo rwa Kado Javier rw'akazi kiwe rwa filime rwatanguye ryari gushitse urugendo rwanje ko muri filime rwatanguye umwaka wa 2021 mu mpera niho navuga ko ninjiye muri team yo gukina amareresi ariko navuga ko natanguye gukina neza muri 2022 niho navuga ko natanguye gukina ego aho ngeze naho ubunye ni muri 2023 naragaragaye mu maseri agiye atandukanye nkayo wavuze nyene ntawe yagiye mu isanga kuri Warubizi Movies hamwe n'intore ntindi naragaragaye intore ntindi kuri BMT naragaragaye muri Manjanja muri Ishari n'izindi zigiye zitandukanye ego Kado Javier kubonekana muri Warubizi no muri BMT ni kimwe mu bintu biboneka neza yuko hashobora kuba hariho amasezerano ufitanye nabo bantu babiri sinzi n'umuco gatoya bigenda gute uboneka ahantu habiri cyane
ubundi jewe negukiye wari ubizi ni naho natanguriye kwerekana impano yanje ariko wari ubizi ifise amasezerano y'imikoranire na BMT adasanzwe bivuze ngo rero kumbona muri BMT ni nkaho buri kurambona muri wari ubizi hose ni muhira ya mego inyuma yo kuza muri BMT haravuzwe amajambo menshi Kado Khavera aje kugira ngo asubirire Mimi Mireille Kado Khavera aje kugira ngo ashire hasi Mimi Mireille aje amajambo yakubwiye ikika Ana yanje je amajambo sinigeze ndaha n'agaciro je n'ubu birantangaje kumva nakimbajije n'ico kibazo kuko Mimi jewe ndamwadimika cyane n'umuntu yantanguriye uretse no kuntangurira n'umuntu novuga ko ari particulier kuri jewe n'umuntu adasanzwe sinshobora guhangana nawe apana muri buzima bwa filme gusa no mu buzima busanzwe n'umuntu adasanzwe kuri jewe kuko arampanura n'umuntu sinongene ndamusigura mu majambo nyene yumvikana ariko ikintu coco gihari sino rota mpangana nawe ntiworota uhangana nawe ariko sinzi yuko ari abantu baba bashaka guteranya ari abantu benshi usanga bagira amananiza bakavuga ati inyuma ya Kado Khavera aje muri BMT mu gihe nka Mimi Mireille ariwe muntu wavuga yuko umwigeme yari yifatiye BMT cyane urugendo rwaho igarura imitima y'abantu benshi icyarimwe ndetse acashika no kwiterambere ryo kumva nawe yokora cano yiwe arategura filme yero cy'umuvyeyi aragira lancement yari ikomeye cyane twese twari ariko bikoshana ko bitari byoroshe ariko bica birahagarara birazama kandi Mimi Mireille igiye kuraba muri no minsi asa n'umuntu atari ko aravugwa nk'uko yahora avuga muri no minsi kuva aho uziye kuri wowe nubona ko ashobora kuba hari akantu gashaka kubateranya Mimi nakira kumejone yanje na Mimi Mireille jewe kuko deja je sindi wo muri BMT ico ni cyambere niba barampamagaye gukina mu ntore ntindi nkuko bahamagaye Alvera atari wo muri BMT rero nje ntago nagiye muri BMT gusubira Mimi Mireille oya je ndo muri warubizi ariko kubera ko amasezerano y'imikoranire hagati y'abarubizi na BMT barakorana donc kumbona yo nko kumbona muri warubizi kandi sinzi igituma uri kuravuga ngo ntagunga ariko aravuga cyane alors ko ariko aravugwa cyane sinzi ikintu wa wishimikije ariko ico nzi coco nuko Mimi nta kintu na kimwe nigeze nta na rimwe nigeze no bavuga ngo ntakiri muri BMT kuko araca muri BMT nubwo petete ba yarateye intambwe ndibaza nabo nyene baranezerewe kumusohora kuko kurera ibidakura ninde vyoryohera so nago jewe naje ku nukuri ariko nyene birateba ariko bigashika ariko nyene bishitse navyo nyene ntiworeka kuvyakira bishitse ibiki bishitse ukaba umusitare kumusumbya ntiworeka kuvyakira ega je sinaharira ikintu cyo kuba umusitari niba uri kurumva neza ikintu je nanse nuko ugomba kunkompara ugomba kungereranya je nago ndi mwihiganwa nago ndi mwihangana Mimi ndamubanga mukuru wanje yananguriye nka mama wanje ndamubanga mama wanje muri film niyo mpamvu imyiza cane ndashaka kwiyumvira yego nukuri ndakwereka message zana ndakwereka message urabe message yanyuma na twandikirani zana frere zana none ndakwereka sinema ya kamera niba byanze zana ndi serieuse oya vraiment ni bon niba muvugana ibintu byiza cyane ko biri kose tuvuge ko kuri Kado Khavera parce que ari abantu benshi barimaze mu myaka myinshi bameze mu gihe kirekire no mu tutaramenya bataramenyekana kuri Kado nijya hebanga rinini akoresha kugira ngo ashobore kugenda n'abantu benshi cyangwa ashobore kwitego n'abantu bo gukina mu maproje ya filime n'intore usanga zikomeye cyane ikintu novuga kuri ico kintu ntago uko ndi umukinyi wa danje nuko uri umwigeme wa danje basi nta nuko ndi n'umwigeme wa danje suko bimeze yego ndavyanse ndivanye n'ikibazo wambajije n'ukungene uciye worientamwo ndavyanse uzi impamvu jewe kuba peut-être ndiko ndagaragara kumbure novuga ko icambere na mbere kwanza ni Imana iba yarabikoze ikansiga igikundiro canke iki ariko ico novuga coco umuntu wese afise umwanya wiwe uramutse ndashaka nicaye ngaha kuri no TV muri 2024
ugasanga ntagire n'ikiganiro kimwe ntagire n'umujournaliste n'umwe bashaka kunkoresha bivanye ya nuko isho ndiko ndavuga rero nuko nta buhinga mfise jewe nta buhinga bwa danje na bumwe mfise ndiko ndakoresha kimwe gusa ndashimira abantu bizeye muri jewe bwa mbere bakizana mu mpano yanje ari bo warubizi na BMT kuko ibi byose niba nicaye ngaha ndiko ndavuga bose byose ni kubera abo ko ntiwarunzi yes boss naenda sinzi ko wari no kumenya ya niyo mpamvu rero nshimira Imana ngashimira abizereye mu mpano yanje bakamfasha gukora ya okay muri no industry muri kano kazi kacu rimwe na rimwe abigeme barakunda guhura n'ibibazo ama challenge atandukanye ugasanga ariko araronka abantu bamwitirira ugasanga ariko araronka abantu bati yarandiye amahera ego mubanye gute n'abadiaspora uretse ko mfise n'inshuti nkeya z'abadiaspora ufise inshuti nkeya sika cyane none harura petete nka batatu baba ndimvuga ati nabagenzi kwa turavugana abo mwamenyanye kubera filime ni baki ariko nta kintu dupfa pe tubanye neza ni nkuko tubanye na Iva ni nkuko nimvira akavuga ati oyo umeze neza niko nabonye ndavugisha nuko nabirenze kuvuga bita nawe n'amadomande ndamuraba birashye ugasanga nk'umuntu mwamenyanye ari umufana akaza byo gusaba urukundo ibyo nibaza ko yego ivyo ni ibintu bisanzwe ku mwana w'umukobwa ni nkuko umwana w'umuhungu gutongoza izo ni ibintu bisanzwe none donc ni ibintu bisanzwe ku muntu n'umuntu atari muri filme baramudomanda urukundo ajya kuri Kado Javier w'umuhungu yoza kudusaba urukundo agatahana amahirwe meza yo kwemererwa umuhungu yo babaye mu buzima bwahe ameze gute asa gute agurutse muremure yonze abyibushe ameze gute kandi Iva urukundo nta formule ubwire nukuri umuntu wese afise guyiwe nyene uvuga ati okay ndakunda umuhungu ameze uko mugabo hageze kukunda urashaka gusanga ukunze contraire kabisa ya muntu wiyumvira kandi ivyo kuruka mukunda ubundi rero gukunda nago bifatiye kuri physique canke ku butunzi gukunda no gukunda tout simple murabona umuntu ukamukunda nubwo usanga ari mu mutwe ugasanga nta vyumviro vya danger afise ariko ugasanga uramukunda pe rero gukunda umuntu nyene namukunze mba namukunze tu ariko kandi ari n'abakobwa benshi bavugira ati ngo profiter l'occasion quand leta profite umwanya ukibona mu diaspora kwizaniye mu ginoti yigiye kuri Kado Javier nta narimo birashaka akajya mu diaspora wihendo benshi jewe vraiment ntayo ndacyo seri polisi igitima ngo gi ni biki wari mu mutima wanje cyane ariko shayo na 50 bire mu diaspora urage oya umviriza frere wowe ukungene ubivuze uvuze nkaho umenga ngo nokundana nk'umuntu ngo ndamugira inoti ngo agaca yigira sho nkamuhenda ko ndamukunda ivyo navyo ntibiraba nivyo navuze rero kumbona ndashaka kuba naronse amafaranga runaka nubwo byaba bitanu nubwo byaba bingahe ariko si ku muntu nahenze ko nkunda ya umuntu yakwiyumvisemo nk'umufana we agasoda ngaho abandi vy'inkunda babere ninjye muri vie privé gatonya aho cyangwa hava ngo tuje mu bindi Kado Javier sawa PJ ashimaze maze igihe mvyina rumwe na Harmonize ari mu rukundo jewe ndi single uri single kavra uri sireka nuku none kubeka jewe nkunze reka ndavyemera Iva kubeka abakobwa beza namwe gusanga batesha amahirwe abantu hamwe kabade ari akantu nabonye ngo abakobwa tungana ngo abana babo ngo bazotangura maternelle mu gice bikora cereza abana kwishuri wapi sinduka ndabacereza amafrere nago ndarengerana yo urazi rero umuntu yagukunze nubwo uri jewe fois 5 aragukunda tu ariko Kado kudakunda kwawe bifise impamvu parce que umukobwa mwiza umuhungu ari wese yokumvira yobona agashidukira wahisemo kumva yuko wowe uri iberewe nyine ico rero ni ikintu ni ubuzima bwanje privé tuvuge yuko mu vyabitumye aho harimo na deception yo birimwo hoho je nje kubivugira kuri kamera yawe
ndakubatse yo biriga iva reka inzigo hasi oya bon nukuri n'ubuzima buri privé jewe ico nishuye nakisuye ariko impamvu nabandi ko nditwara gutya anye muri kino gihe atarukundo ndimwo ntayo noshaka kuvugira hano ya nuko ariko ikintu kimwe mu buzima cyababaje Kado Favela atazopfa yibagiye ndetse atanashaka yuko umwana wiwe azona kicamu cyangwa ngo kimushikire n'icyaha ikintu naciyemo cambabaje mu buzima bwawe ha mu buzima bw'akazi haba mu buzima bwa misi yose cyangwa bakavuga ati ino challenge kabisa sishaka yuko umwana wiwe azona y'icyaha nabaje n'umwigisha wanje umwigisha wanje yarambwiye ijambo ryankomerekeje yambwiye ijambo ryankomerekeje bivanye nuko jewe nakuze narezwe na mama wanje wenyene papa wanje navutse donc twaranyuranye hama mwigisha wanje yarambwiye ijambo ritangyoheye ryatumye nigashizemwo umwete nivyo bintu vya mbere vyatumye nshobora kuba ndangije amashuri yanje ntadubuye niko nacengira amakohaje cyane yo kwiga yaravuze ngo ati sinzi akantu urabona mu ishuri umuntu wese aragira nk'akantu kagatabari keza peut-être umunyeshuri acarambira ijambo rifitanye isano nuko atapapa wanje fise ntajyo ngomba kuvuga nyene mu entre guillemets ariko iryo jambo ryarambabaje ku buryo bw'uko byaciye rimpa courage cyane yo kwiga amashuri yanje narize ndaheza ntadubuye université ndayitangura ndayiheza ndasoma nta na rimwe no muri primaire même ego nico kintu caramotivye novuga ko yaramotivye kusanzwe ntago yarambabaje ariko yaramotivye rero sinifuza ko sinavuga ngo umwana wanje azosibisi vyabwo umwana wanje yogirira nk'ikintu nk'icumwigisha wanje yombwira umwana wanje yovuga nk'ijambo umwigisha wanje yambwiye kubibamwe ntaco bitwaye ariko kubikora byoba bibi nico nzokwigisha umwana wanje indero y'umuntu ni indero pe apana byo kuvuga ngo warezwe n'abavyeyi bangaye canke iki indero wahawe nubwo utaba wararezwe n'umuvyeyi n'umwe indero uba warahawe aho wayironse hose irashobora kugutunga nzokwigisha rero umwana wanje kutavuga nabi kuko kuvuga nabi kugira ururimi rubi ikintu kibi cyane nzigisha umwana wanje kwatura ivyiza ku bantu asante sana tukirigaho nyene Kado ukiri umwana umukino kenshi wakunda gukina wari umukino umeze gute ukiri umwana imikino nyene y'abakobwa narakina vyara nyene za bindi mu masanje narakina muri kwembe n'umuhungu imikino y'abana tu ndakumva iyo uje amafrere hirya nayo wakinye oya Kado tujye ku ntore nindi gatonya abantu benshi iyo bariko bararaba filme hari igihe baca bafata bijya bintu umuntu ariko arakina muri filme bakabishira mu kuri k'ubuzima bwiwe abantu baracaye inbox bakabwira ati mu ntore nkindi wakinyura umugore atubaha atazi gukora amaboko regerege ugasanga bijya wakinye muri filme ariko babizanye ego si utu nk'abo twahura mu nzira barambona ugasanga ko bambona nkaho umenga ndi wa wundi nyene wo mu ntore ntinda ariko nibisanzwe ivyo umukinnyi wa filime mu Burundi bimenyereye ariko ukungana uca ubiyereka nivyo bituma bahindura uko bakubona abantu bakwiye gutahura iki abantu bataramenya filime ndundi cyane bashobora gufata abantu ugasanga nk'ubu wakinye nka horo n'umusambanyi ngaca bimva ko mu buzima busanzwe mwibarabara hose n'iki Kado atahura ikintu nababwira filme ndayite ari agakintu kitwa nkina nkebura nuvuga ko dukina dukebura turakina ntago burya buzima ego turashaka kuviva scene kugira ngo uri kurabibona ukurabiraba ubone yuko ari vrai ariko tuba dushaka kwerekana ko mu buzima bisanzwe bishobora kubaho rero amajambo tuvuga abayanditswe turafata ku mutwe turashaka kuvuga ijambo nabi tugasubiramwo turashaka kugira geste nabi tukayisubiramwo nukuvuga ni ibintu twitondera kugira ngo dushaka gutanga iyo message donc dufate nk'abavuga butumwa bisanzwe wumve yuko irya shusho mba nambaye ntagari jewe ndi Kado Favela mu ntore ntindi na Keti tandukanye rero Keti na Kado Favela ariko abantu benshi barabidogira ati intore ntindi
kubera iki mwayihagaritse mwashatse gushika kuki biki n'ibiki kandi bariga abafana bariko baradukurikirana kuki intore zitarasohoka mwayihagaritse icyo kibazo sinocishura neza nka Amede ariko kandi n'umwe mu bakinnyi bayikinyemo ushobora no kujya n'ahandi hantu kabatwa n'abafana atari abajournaliste ndabishira nico naje ngoma ndakwishure sinocishura neza nka Amede ariko ico nzi cyo intore ntindi igiye kugaruka season 2 ego imeze neza cyane ego cyane iracari kirategura igihe sinokivuga ko kuko nabiva sanga mbeshe ya ariko izoza twizere ko igiye kuza okay tujye kuri nuze ubabarire nza kuvuga kuri filime zibiri ziriko zirakurikiranwa cyane tuvuge kuri ntaho yagiye kuri warubizi akaba ari nawe muvyeyi wa Kado Javier manira bakete kwanda bagati felicitation cyane kuri filime ntaho yagiye mwashatse uri kuduha message yahe nka Kado Javier naho yagiye parce que narabonye impaka parti kamwe uri kurashaka kuba umu entrepreneur kwitanga imigambi amaboko mu mutwe n'ike mukore urabona agapati uri kurafasha abantu bagufashije kera wanga gutandukana nabo wemera gufasha amafaranga ibintu nk'ivyo naho yagiye season ya kabiri ku bisanzwe ihagaze ku ijambo rivuga ngo ntushimire wagirirwa amahirwe uzoshimire umuntu umwe canke babiri aho uzomushimiye no kuvuga ngo ni kugira ineza girira neza pana wa undi yayikugirira ahubwo girira neza uwo ari we wese yumva akeneye ubufasha muri ubwo buryo uzobushimishije wa undi yagufasha nawe iya kabiri inyigisho ya kabiri irimo niyo nyene wavuze ni gukura amaboko mu mpuzu kwihangira imirimo si ukudandaza gusa nico narishatse kwerekana wewe uri kurakora business wawe kuri TV online nanjewe muri niyo nari mfise ariko muzobona mu nyuma ko ari ibintu bishobora gufatana byose twese nitwoherera muri business imwe ntukagaye umurimo w'umuntu ntugaye akazi k'umuntu ngo hajya ari karafina canke ngo ari karagira iki ya ni kwa kunye kwerekana ko dukeneraniye gukura amaboko mu mpuzu gukora no gukora neza hanini ya just nivyo niyo message nyamukuru muri intro yagiye yego Igisi bakunzi ba Sabato Media TV ni Kado Javier turi kumwe umwigeme w'incabwenge uko biri cyose aswe uri kumva n'inyinshi bibazo abari baratangura neza yuko abarimo kwiyubara kwinshi cyane ariko kandi navyo bintu tuba dukeneye ku bakinyi ba filime cyangwa bari muri industry nk'abo sungira ndanabibutsa neza yuko turi mu kibanza cyiza cyane turi World the Beach ikibanza cyiza cyane ushobora kuronkamo aho ushobora gusohokamira n'umukunzi wawe pisine nziza ugasama akayaga neza ndetse ugashobora kuza kuratira ijisho kwatemberera gupanga porogaramu z'akazi kawe antuka ni ikibanza cyiza cyane abadiaspora bumve neza yuko World the Beach ari ikibanza cyiza cyane actually ushobora kujyamo ukumva neza ukibagira kuri Burundi ukibaza yuko uri muri Edeni abadiaspora rero muri ko muraza amumve neza yuko World the Beach ni mu beach meza cyane ari kuri kano gataka kacu ku Burundi ko biri kose ukunze wige ngo uje kumwera hanze cyangwa kugira hanze shika kuri World Beach kugira ngo uko biri kose ushobore kuryoherwa ariko kandi twongere tunashimire ubuyobozi bwa World Beach bo baduha amahirwe yo kwicara n'abamenyesha makuru kugira ngo ushobore kuyagana no mwigeme wacu mwiza twamukuye muri Kaxe turavuga ati umwana asa neza nk'uko akumukoreshereza muri Kaxe turiko turangiza ikiganiro cyacu guverinoma iriko irahimiriza abajene cyane gukura amaboko mu mpuzu bagakora ariko kandi irikirahimiriza abajene cyane kwitandukanya n'ingeso mbi na cyane cyane ikintu bitwa masturbation kwisambanya biri mu bintu bavuga neza yuko biriko birica abajene cyane bivanye n'amateleviziyo amatelenovela ibiki n'ibiki usanga baba bariko bararaba turiko turangiza ikiganiro cyacu ufata iminota 2 yonyene uhanure abigeme bizera abahungu abigeme bizera kubaho kubw'udufaranga baba bakuye mu bahungu 2 afata kanya uduhanurire abajene Sabato Media TV. Sabato Media TV. We keep to progress.